Mwiriwe canke mwaramutse mwese mwasure kwitaba isango ry'amakuru yo mu rurimi rw'ikirundi mwama mukurikira kuri Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Aya makuru mushobora kuyumva muciye kuri website wa Kaburungu Radio Peace FM akaburungu.com mukayumva ikibiraho kandi amasaha 28 kuri 28. Makuru yo mu Kirundi mukayumva kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa gatanu. Turi kwigenekerezo rya 20 Rusama mwaka 2024 ngizi ngingo nkuru zigize amakuru twabateguriye uyu munsi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'ubu yasubiriye kwagiriza u Rwanda ko ari rwo ruhungabanya umutekano mu Burundi, hari mu kiganiro n'abajeje umutekano. Nayo mu Burundi kunyuruza abantu byasubiriye kwimonogoza akaroka hafi n'umunyagihugu wo mu ntara ya Bubanza yatwawe n'iperereza gushika ubu abiwe nta nakayambo. N'abarundi bahungiye Tanzania barerura ko badashoka bishora kuri songoye kuko ivyo bahunze ahubwo ubu ariho bikomeye. Inyuma y'inama ibahatira gutaha yaheruka gushikirizwa n'indongozi z'ico gihugu. Amakuru twabateguriye saya gusa tubafite n'ayandi avugwa mu bindi bisata. Kumana na George Philbert Karangwa ngiranda yabashikirize nk'abandiko ndafasha mu buhinga bw'ivyuma na Yves Irakoze. Kaze mwese mwidonido. Radio Peace umugambi wamye kuva 1965 umugambi wamye hitanje umugambi wamye herizwe n'akabiri ndindira gato reka bada reka kugira ufatire kuri icyo nyene nashaka kufatire kuri icyo kubera ko kirafatanye uco banda nta dufashe n'iryari abantu babona iryari havugwa ko habaye genocide nibiki biba byabaye abatubandanye. Merci nagomba ndakubwira aho umbajije kibazo cyiza. Ese abarundi hogera igihe tukaraba ukuri tukakuvuga kuko je nibaza yuko ukuri twashatse kumenyekana Uburundi si igihugu kinini cyane birenge. Nari mpejeje kubibabwira muri komine Gihanga intara ya Bubanza hari umugabo yanyurujwe kuwa kabiri uheze ariko nubu abiwe nta nakayambo. Ni Diodone Gahungu umuvyeyi w'umwana umwe akaba yaranyurujwe ku muhingamo muri komine ya Gihanga mu ntara ya Bubanza bikozwe n'abantu harimwo babiri bambaye nk'abapolisi b'u Burundi. Na urasubira kumubona abajeje intwaro n'igipolisi nta na kimwe gushika ubu baratangaza. Claudine Ndayishimiye arabandanya n'inkuru. Uwo yanyuruje nta mugambwe n'umwe arimwo, ibi bikemezwa n'abagenzi biwe basanze bamuzi neza. Amakuru duhabwa n'abaviboneye avuga ko bamukuye hafi yo muhiriwe hafi y'umugwa mukuru wa komine Gihanga, akaba yaheruka kuva muri Sudani y'Epfo kuramutsa mukuru. Umwigisha wo kushure y'itoya rya Rutomotomo yitwa Jafet asanzwe ari mbonera kure munywanyi w'umuhari w'ugwaruka rwa CNDD-FDD yoba afise uruhara muri iyo dossier. Iyo mbonera kure yagendeye Diedone muhiriwe ica imusaba kumuherekeza, hari imodoka ifise ibiyo bitabonerana hafi yo muhiriwe. Bayishikiriye Jafet yarakomye induru nk'ubutabaza ariko biba ivy'imfagusa. Abagabo batatu baciye bururuka baca batera Diodone mu modoka banyarutsa nk'uko uwabibonye abandanya bivuga. Yatangiye kuboreza igufa acuriza imodoka kuko yakubitswe inkoni nabo baje kumufata. Mbere bakaba banamukubita amakofe nk'ubufisi ikintu gikomeye azira nk'uko amasoko yacu abandanya vyemeza. Abegereye Diodone Gahungu bavuga ko bamurondeye mu busho bwose bwa Bubanza bakabura. Bavuga ko bafise ubwoba kubijanye n'umutekano wiwe. Muri komine ya Gihanga hamaze gufatwa abantu batari musi ya 5 mu kiringo c'amezi 6 kubwo makuru yo kwizera. Abajeje ntone n'igipolisi muri komine ya Gihanga ntibashimye kugira ico bavuze kuri iyo dossier. Ivyo navyo bigatuma umuntu agira makenga akibaza ababifisemo uruhare. Abanywanyi b'umuhari w'ugwaruka rwo mu mugambwe CNDD-FDD bavuga kugira uruhare mu bikorwa byo kunyuruza no kwica abantu ibubanza. Bamwe barahagaritswe baranacibwa n'imanza. Claudine Ndayishimiye urakenuye muri politike. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abandanya yagiriza igihugu kibanye cy'u Rwanda ko ari co cinyegeza inyuma y'abahungabanya umutekano mu Burundi. Ndayishimiye yemeza ko ico gihugu kibitegura kikanabishira mu ngiro. Aha agasaba ico gihugu nyene kuva ibuzimu kikaja ibuntu. Kurikira Varisito Ndayishimiye arongoye Burundi. Iyo rero uri ku rugamba ukabona umwasi ntimuhanganye, tuvuga ko uwo mwasi atabahari ahubwo no kugaba kuko ashobora kuba ari mu nzira yawe umenga mufatanije urugendo ariko mudasangiye urubanza. Murabona ko turondeye ubuzima bw'abene gihugu baca bahera kuri abo nyene
bakabica ngo ducike inkokora. Dukoze imigambi y'iterambere ishavu rica rivyuka bagashaka kuyisambura yose. Muri akanya turasubiye gutera ivyatsi abo bose bagira iterabwoba ku gihugu cacu n'ibihugu bibafasha. Nta muntu asaba umwasi murahangana. Mugabo nagira nsabe ibihugu biriko bishigikira iterabwoba mu Burundi na cane cane iki gihugu kibanyi cy'u Rwanda ko cyo vibuzimu kikaje ibuntu kugira ngo cyumve yuko inzu y'umubanyi ihiye niyi wawe iba yegereje. Umuvyeyi asa n'uwundi. Ni vyiza ko umubanyi mufashanya kubaka hako mufashanya gusambura. Turababanyi kandi tuzokwama tubana ntaho tuzoshirana. Nico gituma ari vyiza yuko umubanyi abo muryango umubanyi muba mufashanya. Kandi umubanyi mwiza nta mwana toba mu mbari wabo agaca ahungira mu wundi muryango ukamwakira. Ubura umubanyi mubi. Naho biruko uyu mukuru w'igihugu Ndayishimiye asa n'uwivuguruza n'igihe yariko arashimira akanakeza bimwe bivuye ku mutima bajeje umutekano kuko igihugu gitekanye kandi ko ari babitumwa ko mu gucunga umutekano mu bindi bihugu n'ubunyene tumwumvirize. Nagira ntangure ndabakeze kuko uno munsi duhuye igihugu kimeze neza. Ntihagire wiyumvira ni mwamubona hari habiterabwoba nk'uno munsi umuntu agatera grenade. Turi mw'isi yamirimwo shetani. Rero ntihagire umuntu yoca agira ubwoba imbere y'iterabwoba. Mugabo nuko muzi yuko icyaha gikozwe abagikoze bategerezwa gufatwa. Rero ndabakeza kubera iyo urugo rutagira umugabo nta kitarukengera. Nico baturi mu mahoro nuko hari umugabo mu rugo kandi bamubona. Hanyuma nk'abakeza kungene n'amakungu abona ingabo z'u Burundi. Ubu hariho mbere n'abafise inzigo bavuga bati kubera iki ingabo z'u Burundi zitubuza kwikorera ikibi no mu bindi bihugu. Hari abafise iyo nzigo. Uravye wumvirije tuvugana n'umukuru w'igihugu ca Somalia ariko aravuga ingabo z'u Burundi no mu bandi bakuru b'ibihugu ariko arabivuga ndumva yuko mpagaze neza. Wumvise umukuru w'igihugu ca Central Africa ariko aravuga ingabo z'u Burundi. Igihe duheruka guhura niho yabivuze turi kumwe n'abandi ngo nkeneye ngo ingabo zawe yuko ziza kuba arizo zinyigishiriza abasoda biwanje. Ngo agacavuga ngo n'abantu professionnel. Ivyo byose nibihagateka igihugu bakumva ko ari igihugu kitavogerwa. Ugiye ngaho muri RDC barazi neza bati iyo zitaba ingabo z'u Burundi barari baryaraguye. Andi nivyo. None rero no mu Burundi murabe abene gihugu babonye ingabo ibuka kerengere vyari bimeze bumvise n'imodoka y'igisirikare baca biruka none ubu baza gusaba lift. Ico rero ni ikimenyetso nta kitabesha ko ingabo z'u Burundi zihagaze neza. Ndashimiye Varisito arongoye Burundi muri kino gihe. Mu bijanye n'imibano abantu barenga 3,000 bagize ingo zishika 498 bimuwe bivuye ku isiduka ry'umusozi igabaniro mu ntara ya Rumonge. Ubu barashobora koroherwa mu bijanye no gukora isuku n'isukura. Ivyo bikaba biva ku mfashanyo ishirahamwe UNICEF Burundi ribicishije ku mufatanya bikorwa wayo ariwe ishirahamwe Greater Vision Group Burundi yahaye iyo miryango mu kuyishirira aho yimukiye utuzu twasugumwe ushobora kunguruza latrine mobile mu kurindira ko hubakwa utuzu twasugumwe turamba. Utundi tuzu twasugumwe dushobora kuzura 30 tukaba dutegekanijwe gushikwa imatyazo ahimuriwe imiryango yahuye n'imyuzurira mu Gatumba. Iryo shirahamwe UNICEF Burundi rikaba rikora ivyo bikorwa mu ntumbero yo gufasha imiryango na cane cane abana kugira uburenganzira bwo kuba ahantu isuku rishoboka hamwe no mu ntumbero yo gukinga be no kugwanya ingwara zishobora kwaduka zivuye ku isuku rike. Mu ndero abanyeshure barenga 81,000
nibo bitezwe gukora ikibazo co mu mwaka w'icenda. Ikibazo co mu mwaka w'icenda gitanga uburenganzira bwo kubandanya imyuga y'ishure shingiro kitekanijwe kuzokorwa kuva ku magenekerezo ya 4 gushika kwa 6 ruhesha umwaka wa 2024. Abanyeshuri 81,192 nibo bitezwe gukora ico kibazo kizokorerwa mu bibanza 907. Muri abo banyeshure hakaba harimwo 22 bagendana ubumuga, nabo bakazokorera mu bibanza bitatu navyo biri mu Kabezi. Hazokorera abanyeshure bagendana ubumuga bwo kutabona Igitega kuri lycée Notre Dame de la Sagesse hamwe n'Igihanga. Hermenegilde Burikukiye, umwunganizi w'umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi, akabasaba abigisha n'abahanuzi bari mu migwi itegura ico kibazo kucitondera, akabasaba gutora ibibazo hisunzwe ivyo abanyeshure bize bigaragaza vy'ukuri urugero rw'ubumenyi rw'abanyeshure bafise. Ibibazo vyerekana ko abanyeshure bakwiye kunguruzwa koko, nubwo biruko ngo ntibakwiye kwerekana ko ari abahinga bahanitse mu gutora ibibazo vyotuma abanyeshure batamenya, ahubwo ngo ni gutora ibibazo vyerekana ko abanyeshure batahuye ivyo abigisha babigishije. Abanyeshure nabo basabwa kucitegura neza mu gusubiramwo ivyigwa bisanzwe bikorwa muri ico kibazo. Ibijanye n'agateka kazina muntu naho mu Gwisende hashujejwe by'agateka kazina muntu mu Burundi warasubiriye gutakaza ico bita statut A mu kanama kajejwe iby'agateka kazina muntu ka ONU, nkuko vyari vyasabwe n'umuhinga wa ONU ajejwe iby'agateka kazina muntu mu Burundi hamwe n'ayandi mashirahamwe y'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi, kuko uwo mugwi usigaye wigenza nk'umugambwe uri mu kwaha kwa leta ya CNDD FDD. Byinshi kuri inkuru tubibwirwa na Albert Maheka. Mu CNDH w'agateka kazina muntu usanzwe urongowe na 6 nyene muraba kuva mu mwaka wa 2019 ahashikiye ku butegetsi, yarerekanye ko aje guhindura ibintu muri CNDH mu gihe wabonwa yuko wegamiye cane leta. Ikangwa yaragerageje no kuvugana n'abaharanira agateka kazina muntu benshi banahunze igihugu kuri leta ya Petero Nkurunziza, ariko mu nyuma ngo ivyo vyamaze umwanya rumara. Ekango n'uvuga ko kwaruguhuma amaso amakungu ngo ntiyoba yihenze. Mu maraporo yose yasohoye ntawe yigeze yerekana ko abanyagihugu birirwa baranyuruzwa n'inzego z'umutekano n'iperereza. Yamara CNDH yifatanije na leta ya CNDD-FDD mu kurwanya abaharanira agateka kazina muntu mu gufukafuka ivyaha bikorwa n'inzego za leta, nayo kuvugira abahohoterwa canke abanyepolitike bama baburabuzwa n'iyo leta ya CNDD-FDD ngo n'umugani kuri CNDH. Ivyo byose rero ngo nivyo vyatumye akanama ka ONU karabiza agateka kazina muntu kw'isi kaka iteka bita statut A uwo mugwi CNDH. Ivyo bisigura yuko CNDH atajambo gifise mu nama ya ONU ejejwe agateka kazina muntu. Iyo ngingo ikaba ifatwa mu gihe umugwi kanaka w'igihugu amatoza ya ONU yerekanye ko utigenga koko aho ukorera mu kwaha kwa leta. Inyuma yo gutakaza ijambo umugwi CNDH watakaje n'imfashanyo wahabwa n'amakungu. Ubwo rero ngo bukaba ari ubutumwa bukomeye kuri Perezida Ndayishimiye bwerekana ko icizere yarazi ko afitiwe n'amakungu kigeze aho umwasi ashaka. Ivyo bihano rero bikaba vyari vyasabwe n'umuhinga wa ONU akurikiranira hafi vy'agateka kazina muntu mu Burundi hamwe n'amashirahamwe atari make y'abarundi akurikirana ku munsi uko agateka ka muntu kifashe aha mu gihugu. Hari mu nama ya ONU ijejwe agateka kazina muntu yabereye i Geneve mu Busuwise mu mwaka uheze w'2023. Hagati aho Perezida Ndayishimiye yaragenye abagize uwo mugwi banyuranye nabo inama nshingamateka yari yatoye. Ivyo ngo bikagaragaza amanyanga menshi kuri uwo mugwi CNDH. Twobibutsa ko umugwi CNDH waheruka gufatirwa bene ivyo bihano mu mwaka w'2018 hari ku ntwaro ya Petero Nkurunziza umuhisi,
aho abanyagihugu cane cane biyamirije ikiringo ca gatatu ciwe cari kinyuranye n'amategeko kagandagurwa bunyamaswa CNDH nayo irorera. Albert Maheke urakenuye mu mpunzi naho impunzi z'abarundi bahunguye mu gihugu ca Tanzania bararahira bakarengwa ko batarota bahunguka ivyatumye bahunga bitaronka inyishu ni bimwe mu vyashikirijwe n'impunzi z'abarundi bahungiye induta mu gihugu ca Tanzania. Inkuru dushikirizwa na Odas Kaburu. Mu gihe hasigaye ikiringo kitagera no ku mezi atandatu ngo igihe c'ubuhungiro bahawe n'igihugu ca Tanzania ngo kirangire, abo barundi bahungiye muri Tanzania bararahira bakarengwa ko badahunguka kuko bamaze imyaka myinshi bahunguka kandi itotezwa bahunze rikibandanya. Yewe navuga 50 ndashaje mpunguka ejo bundi naje ntorotagasho yewe ngenda babwiza ukuri jewe ndeko Burundi ubona bishoboye yokuruko wabona uko yobishobora ari gukana rapfuye ndeko mutubwira ngo niduhunguke sisi ye munachate maruvuga rumwe iyo mubona bamvuga je ngo dumunyepolitike munyitegereza mwato munyepolitike ninguzindi ku maboko abana banje bagahona n'abanyepolitike ndababwirije ukuri sinjayo kuko byose kifo ni kifo mama pepe kifo ni kifo tu ubwa mbere je natutse hakiri abami ku ngoma ya cyane no batondorera amazina yabo gushika kwa perezida ukuri ibyo bintu twabivuze uko mubona abantu bose uko bari ngaha nitwahunze bimwe twabivuze kuko aho mutanguye kutubwira ngo niduhunguke tubushake turabyumva hanyuma rero ukuri murabona nk'abageze mu zabukuru murabona none nk'ubu muvuga yuko nako herpezi ko izofasha mu miryango w'abantu ndwi mbega umwe wewe umutishoboye murabona icyo umuntu arya agwaye akirondera akomeye. Bagasaba amakungu kubafasha gutorera inyishu ibyo bibazo byose byaba ngombwa baroswe ubundi buhungiro mu bindi bihugu byoshobora kubaha ubuhungiro mu kurindira ko ibyatumye bahunga bitorerwa inyishu. Odes Kaburu ndagukengurukire ariko mu gusozera aya makuru dosiye yo gushira mu beranda Patiri Michel Kayoya n'abanyeshuri bo mu seminare y'Ibuta igeze Roma. Kuri wa gatanu mu nyubako ya diocese nkuru ya Gitega hatunganijwe ku mugaragaro igice kigira kabiri c'inyigisho z'imico myiza n'inyigisho byaranze Patiri Michel Kayoya, umupatiri yagandaguwe mu ntureka zabaye mu Burundi mu mwaka wa 1972 ariko arasabirwa gushigwa mu bitabo byeranda. Izo nyigisho zabaye ku civugo kivuga ngo ishusho ya Michel Kayoya mu nzira yo kunywanisha no mu gihe c'amatora atekanye kandi atunganijwe neza. Musenyeri Bonaventure Nahimana umwunga wa diocese nkuru ya Gitega yatanguje ico gikorwa avuga ko hagiye kubakwa icibutso c'uwo mupatiri kandi ko ibijanye no kumushira mu gitabo c'aberanda biriko birabandanya gukorwa. Abe Venampozako ari mu mugwi wo gukurikirana ibijanye no gushira mu beranda Patiri Michel Kayoya avuga ko iyo dosiye inyuma yo kwemezwa n'abepiskopi ba Katolika b'i Burundi igeze Roma kandi ko mu basabirwa gushigwa mu beranda harimo n'abanyeshuri 40 bo mu seminare y'Ibuta, abamisioneri batatu biciwe ibuyengero hamwe n'umurayike umwe. Patiri Michel Kayoya yavukiye muri paroisse Kibumbu muri komine Kayokwe mu ntara ya Mwaro muri diocese nkuru ya Gitega kuwa 8 Kigarama mu mwaka wa 1934 agandagurwa kwa 15 Rusama mwaka wa 1972. Ni nahara dusozera amakuru twaje kwabateguriye mwakoze mwese mwayakurikiranye. Shimira uruganda rwacu rwatorokanije ntibagiye ivira koze reka ramfasha mu hinga bw'ivyuma nayo George Freeberg arangwa nekonda yabashikiriza mu nkundire duhanisango ku munsi w'ejo nagahora.